Hello my people, welcome back to my YouTube channel, Congereza choroshe. Our today's lesson is about days of the week. Ndabaramukije mwese, karibu kandi ku rubuga rwacu Congereza choroshe. Ikigo cyacu cy'uno munsi turaza kwiga ku minsi igize indwi. Indwi ifise iminsi indwi. Ikabigabuyemo ibice bibiri. Hariho iminsi y'akazi n'iminsi y'akaruhuko. Iminsi y'akazi mu Cyongereza bayita weekdays. Hama iminsi y'akaruhuko bayita weekend. Weekdays rero ifise iminsi 5. Weekend ikagira iminsi 2. Weekdays dufise Monday kuwa mbere, Monday, Tuesday kuwa kabiri, Wednesday kuwa gatatu, Thursday kuwa kane, Friday kuwa gatanu. Turasubiramo, weekdays ifise iminsi 5: Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday. Subiramo nawe. Weekends nayo ifise iminsi 2 ariyo Saturday, Sunday. Saturday kuwa gatandatu, Sunday kuwa Mungu. Iyo uriko uravuga iminsi rero ushaka kubwira umuntu tuzoze kundaba kuwa mbere, iminsi yamijana na preposition on. We say tuvuga on Monday, on Tuesday, on Wednesday, on Thursday, on Friday, on Saturday, on Sunday. Okay? Ntuzuvuge ngo I will come on Monday. No, vuga I will come on Monday. Nzoza kuwa mbere. Twiga kuwa gatatu. We study on Wednesday. Right? Is there any question or compliment? Hari ikibazo canke icyo mushaka kunganira? If there is not, let's repeat. Iminsi igize indwi n'indwi. Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday and Sunday. Iminsi igize iminsi y'akazi, weekdays, ni Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday. Iminsi igize weekend, umwaramu ya minsi y'akaruhuko, ni Saturday, Sunday. Alright, thanks very much guys for your time. This is Congereza choroshe. Abataragira subscribe, bandaye mugira subscribe. Muze muratangwa n'ivyigwa byama bica ko ngaha. Thank you guys.